Ikibanza c'iratiro Traité de Kiganda kiri muri komine ya Kiganda kuri no wa kane cagendewe n'umukuru Nshingamateka y'u Burundi Daniel Gélase NDABIRABE akaba asanzwe ariko aragendera intara ya Muramvya mu karuhuko Nshingamateka. Aho muri ico kibanza umukuru Nshingamateka y'u Burundi yaronse akaryo ko gusigurigwa amateka y'ico kibanza aho Mwezi Gisabo yagiraniye amasezerano n'abakoroni b'Abadagi ko yemeye kuganzwa nabo inyuma y'imyaka 7 abadasigana ba Mwezi Gisabo bari bamaze bahanganye n'abasirikare b'Abadagi. Ni muri ico kibanza nyene Mwezi Gisabo yategetswe gutanga ihadabu z'inkamajana 242 ku Badagi hamwe na 74 yategetswe guha Maconco na Kirima bari basanzwe bamurwaniriza hamwe n'Abadagi. Aha naho tubona rero y'amasezerano atari kiyago atarumvikano Traité de Kiganda amasezerano y'agahotoro yahotoro Burundi n'Abarundi akabwaka ubwigenge no kwitunganiriza ivyabo ivy'igihugu. Ariko tubona rero itariki 6 kwezi kwa gatandatu 1993 niho Mwezi Gisabo novuga yakwitirwa mu gwiwe yakwitirwa ngaha Ikiganda. Muri amateka radasanzwe Ikiganda nuko tumaze gushiraho Ikiganda niho habira amasezerano niho umwami yimira niho umwami yavukira niho umugabo wabera niho bambariza hafite amateka adasanzwe twivuga byose. Umukuru Nshingamateka mwijambo yashikije muri ico kibanza yasavye ko ico kibanza cotunganywa neza kikabungabungwa kugira ngo gishobore kuzanira akarusho komine ya Kiganda n'igihugu muri rusange. Ubushikiranganje nabwo mu vyo bujejwe harimo amaradiyo akaba yabusavye gutunganya ibiganiro vyinshi kugira ngo Abarundi bashobore kumenya vyinshi muri ico kibanza c'amateka maremare mu gihugu c'u Burundi. Mwezi Gisabo umwami nubwo yaratsinzwe bakamusinyisha amasezerano y'agahotoro yaremeye arasinya mugabo nyuma arongera arahembera arasubizwa bimwe mu butegetsi bwiwe. Ubwo n'ubwenge Mwezi Gisabo umwami yarazi ubwenge. Abarundi ntibashobora gufukamikwa n'uwo ari we wese, uwoza wese avuga yuko yoshobora kwifatira Abarundi adakoresheje bene wacu. Nta woza ngo agire icyo adutwara. Bene wacu rero nibo bakunze kuvamwo abahemukira Abarundi bakadukwegera akarambaraye no mu kahise k'igihugu mu mateka y'igihugu murumva ko vyabaye. Maconco narumva avugwa na Kirima narumva bavugwa ariko niko abazungu bamera. Maconco baramukoresheje barashika mu gihugu baramerera nabi umwami Mwezi Gisabo ariko bamaze kumuronka ko ivyo bashaka mwarumvise ivyabaye. Niyarazi ko nyuma bazomwikura bamaze kubona ko batakimukeneye. Uramukeje ntiyagwaniye ubusa. Natwe turahari Abarundi tuzobandanya mwisemo yiwe tubandanye tugwanira igihugu kugira ngo ntagire umwansi azoza kwigarurira. Ku maradiyo nimuhavuge Abanyamuramvya iri nitunga kugira ngo abantu baze barabe baze bumve. Iyi oya y'umwami Mwezi Gisabo ni oya izobandanya igendagenda mu mitima y'Abarundi ko batazigera bemera uzoza kubagendera ko avuye hanze uko azoba akomeye kose, na cyane ko Imana turi kumwe nayo. Inyuma y'iko rugendo umukuru Nshingamateka y'u Burundi yageze muri ico kibanza abanyakiganda bakaba bamuhaye akaganuke kagizwe n'inka.